Hello guys muraho mumeze neza bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa muhungu wanyu nongeye kugaruka kugira ngo dushobore kuyaga ku bihugu 15 bikenye gusumba ibindi bihugu byose ku isi, aho tugenda tubashikiriza buri mwaka umunyagihugu mumwe amahera agenda yinjiza muri ico gihugu mu mafaranga y'amadolari. Kandi ibihugu vyinshi bisanzwe bikomoka muri Afrika. Reka mbana ndagusaba wowe nimba ukiri mushasha kuri no rubuga, komeza kugira subscribe, like, comment hamwe na share kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse. Reka dushobore kwinjira mu kiganiro cyacu twabateguriye, aho tugiye kuyaga ku bihugu 15 bikenye gusumba ibindi byose ku isi, ndetse twongerere tubashikirize amahera umunyagihugu mumwe ashobora kwinjiza kwa buri gihugu. Aho kandi nongere ndabibutse ko ibihugu byinshi bikomoka ku mugabane wa Afrika ari byo bihugu binakenye gusumba ibindi byose. Aho muza kumva igihugu ca mbere gikenye gusumba ibindi byose biraza kubatangaza. Aho tugiye kubashikiriza ibintu bimwe mu bituma igihugu gishobora kwitwa ko gikenye canke abanyagihugu b'ico gihugu. Aho usanga abanyagihugu benshi bo muri ivyo bihugu bigiye bitandukanye ari banaho nikora mu bibazo bituma igihugu gishobora kwitwa ko gikenye, harimo intambara, gutanga ibiturire, mwe n'imyuzure y'amazi, ndetse ivyo navyo akaba ari byo biranga igihugu c'u Burundi. Okeshi ivyo bibazo bikunda gushikira ibihugu bikenye cyane ku mugabane wa Afrika kandi no ku isi yose, aho biba bivuye ku bantu benshi cyane babaye muri ubwo buzima bubi, akaba ari nayo mpamvu bigenda bisigurwa ko igihugu gikenye. Reka uno munsi dushobore gufata kano kanya dutondeke bino bihugu uko bigenda bisumbana mu bukene, ndetse aho ni mu gihe tuza guhera ku gihugu kigira 15 tubandanye tumanuka dushobore kugera ku gihugu ca mbere gikenye gusumba ibindi bihugu byose ku isi yose. Mu gihe igihugu kigira 15 gisanzwe ari igihugu citwa Togo, aho umunyagihugu w'ico gihugu ashobora kwinjiza amafaranga angana n'amadolari 640 ku mwaka wose. Namwe ngira ngo murashobora kumva neza ko ibi bihugu navyo bisanzwe bikenye, kumvuze uko umunyagihugu yinjiza amafaranga makenya cyane ku mwaka wose, amadolari 640. Ni mu gihe igihugu kigira 14 gisanzwe ari igihugu cyo muri Afrika nyene, Guinea Bissau naco nyene arico kigira 14, aho umunyagihugu w'ico gihugu shobora kwinjiza amadolari angana n'590 ku mwaka wose. Namwe murumva neza na neza ko ibi bihugu byacu bisanzwe bikenye, kuko ayo mafaranga nayo na mafaranga make cyane. Reka tubandanyirize ku gihugu gifata inimero igira 13. Cyo naco sikindi ni Gambia, aho umunyagihugu w'igihugu ca Gambia ku mwaka wose ashobora kwinjiza amadolari angana n'570. Ayo niyo mafaranga umunyagihugu ca Gambia ashobora kwinjiza ku mwaka wose. Namwe murumva neza ko aya mahera ari make cyane, ari nayo mpamvu bino bihugu biharugwa mu bihugu bikenye gose gusumba ibindi. Igihugu gifata inimero igira 12 naco sikindi ni gihugu citwa Afghanistan. Naco nyagihugu wacu ashobora kwinjiza amafaranga angana n'amadolari 560, aho ni ku mwaka wose. Ikatubandanyirize ku gihugu gifata inimero 11 naco sikindi ni gihugu citwa, aho naco umunyagihugu wacu ashobora kwinjiza amafaranga angana n'amadolari 540 ku mwaka wose. Reka tubandanyirize gihugu kigira 10 naco sikindi, ico ari gihugu citwa Chad. Ni mu gihe naco gisanzwe giharugwa mu bihugu bitonya cyane ku isi kandi bisanzwe bifise abantu bake cyane, aho ni mu gihe naco nyene gisanzwe kiharugwamo nk'ibihugu bisanzwe birimo intambara nyinshi. Cyo umunyagihugu wacu ku mwaka wose ashobora kwinjiza amafaranga angana n'idolari 520. Reka dushobore kubandanyiriza ku gihugu kigira canke gifata inimero 9, aho ni mu gihe umunyagihugu w'ico gihugu ashobora kwinjiza amafaranga angana n'idolari 510 ku mwaka wose. Reka tubandanyirize ku gihugu gifata inimero igira 8, naco ni Liberia, aho umunyagihugu w'ico gihugu ashobora kwinjiza amafaranga angana n'idolari 490 mu
kiringo c'umwaka umwe gusa. Ngira ndabibutsa koko ibi ari ibihugu bikenye mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu gihe runo rutonde rwahindutse buri ku mwaka. Tubandanyirize ku gihugu gifata inimero igira indwi, cyo naco si kindi ni gihugu gisanze citwa Niger, aho umunyagihugu w'ico gihugu yobora kwinjiza amafaranga angana $470 mu kiringo c'umwaka umwe. Bikaba ari byo bihugu muri kano kanya bisanzwe biyoboye. Gihugu gifata inimero igira gatandatu naco si kindi ni Mozambique, aho umunyagihugu w'ico gihugu shobora kwinjiza amafaranga angana $460 mu kiringo c'umwaka wose canke umwaka umwe gusa. Ni nayo mpamvu ibi bihugu bibandanya guharurwa mu bihugu bikenye cyane ku isi. Gihugu naco gifata nimero igira gatanu naco si kindi, ico gihugu naco si kindi ni gihugu ca Congo, ariyo Congo Brazzaville, aho yoyo munyagihugu w'ico gihugu ashobora kwinjiza amafaranga angana $420 mu kiringo c'umwaka umwe gusa. Igihugu naco gifata inimero igira kane cyo si kindi ni gihugu gisanze citwa Central Africa, aho umunyagihugu w'ico gihugu nawe ashobora kwinjiza faranga angana $400, aho ni mu kiringo c'umwaka umwe gusa canke umwaka wose. Igihugu gifata inimero igira gatatu gisanzwe ari gihugu ca Malawi, naco umunyagihugu w'ico gihugu ashobora kwinjiza amafaranga angana $380 ku mwaka wose. Igihugu gifata ikibanza ca kabiri naco ni Sudani y'Amajepfo, nayo umunyagihugu w'ico gihugu ashobora kwinjiza amafaranga angana $380 ku kiringo c'umwaka wose. Bizi mware muteze amatwi canke mwakurikiranye kino kiganiro murindiriye kugira ngo mushobore kumva igihugu ca mbere muri urutonde twashoboye kubategurira rw'ibihugu 15 bisanzwe bikenye ku isi yose, aho ibihugu vyinshi muri ivyo bisanzwe bikomoka muri Afrika. Reka nshobore kubashikiriza igihugu gifata inimero ya mbere, ico naco si kindi ni gihugu c'u Burundi, aho umunyagihugu w'igihugu c'u Burundi asanzwe yinjiza amafaranga angana $240 mu kiringo c'umwaka wose. Ayo niyo mafaranga umunyagihugu w'igihugu c'u Burundi ashobora kwinjiza mu kiringo c'umwaka wose. Benshi mwagumye mwibaza ati bino bintu twabikuye hehe, mu gihe twarondera ano makuru aho asanzwe abarizwa, ndetse runo rutonde rurizewe 100%. Nongera ndabibutsa ko runo rutonde rugenda ruhinduka ku mwaka hasohoka urundi rutonde rushasha. Reka nongenda kubwira ati wewe bandanya kudukurikirana, Imana ishishikare kuguhezagira, ndetse wongera ubandanya kugira subscribe hamwe na like na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse. Ibi bikaba ari byo bihugu 15 bikenye gusumba ibindi byose ku isi, aho nongera ndakwibutse rya nyuma ko igihugu c'u Burundi giharurwa ku isi yose mu bihugu bikenye, kiza mu bihugu bitatu vya mbere ku isi yose bikenye gusumba ibindi byose.